Sanzu nini ifite n'akantu gatoya ntigasarisha sasa ibyumve neza nari nkuze urukura by'umuntu bose nari nkuze cyane ndari nkiri umwana kukurya mwana wanje je ntibaze ngo namusumvye imyaka myinshi umusumvye umwana washaka kumwita nka mutonyi wanje pana umwana wa papa w'umwana ngo umwana wanje ngo ntibaze ngo ndamusumvye imyaka myinshi abakunzi ba Niyosel TV je mwana wanje sinamusumvye imyaka myinshi ati mwakoresheje amafaranga ngahe noraba kwanza ngira turi amafaranga bakoresheje namwanje urabona yaciyambwiye sindabibona neza no ngibi ngaha ngibi ndabi message hanyuma gusira imhere haruguru ngibi ngaha 50000 mu kumuvuza rero tutaraja kurereka ndamubwira ati nta probleme nimba mwakoresheje 50000 reka kucyuyanira canda kubwira mukanya amafaranga si baryohewe babonye fashe microphone ngo tubikore bashaho yarabikoze ni nyinshi urumva birajamo reka nakumvisha indirimbo zitarasohoka sinahagaritse nagumye ndirimba none uko ndirimba ari ya Saturday none umvise ari Saturday ni Saturday nyene ni Saturday ntiwumvise mwo waka none yinjiye muri waka none umvise mwo waka agenda bajikiwa umvise mwo waka cyane umvise waka Saturday yavuye muri Empire aje muri waka lati Yes, nkuko vyama murabizi komisiyo tugeze kuri kamera za Niyosel TV tubashikiriza byinshi vyiza kandi bimeze neza. Ni Edisson ndayahoze nkuko vyama kuri kamera za Niyosel TV ndi kumwe na Arkeni akaba ari ariko arafasha kugira ngo bikunde kuno mugabo cyangwa no muniga mubona imbere yanyu mumubona neza. Dushimire cyane abarundi mutubwira uburiko buke cyangwa uko bwije ati byo mudushikiriza bimeze neza ndetse n'abasanzwe bari mu bihugu bibanyi kenshi muratwandikira mukatubwira ati kabisa ibiganiro tuko turabahereza birabashika kunyota. Dushimire n'aba diaspora bari hanze y'igihugu ndetse n'abandi b'abanyamahanga bagira bati ibyo turiko turabona ni ibintu bimeze neza. Uyu munsi twabazaniye nde muramubona ni umutipe ameze neza atuje pole sana man. Merci. Bigene bari baragukorera vyari biki bariko barambaga nk'inkoko cyane bariko barakubaga wari wabaye ikigakese imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro reka duce kuvyo twabonye byari biteye ubwoba just nari ngwaye nari nagwaye kuitama hari ikintu cari caje kivyimvye ukuntu hari abambwira ngo nagakoko ngo hari agakoko kamaze imisi kariko kajya abantu apana ka signorine nakane gakoko ubundi bwoko bambwiye abandi bakambwira ngo ni gihute urumva rero ni bitumano byari bitumano ibituma oya sinibaza kwivyo vyomfata. Okay, akese nizere ko beze neza cyane gose amakuru y'imyaka ni minsi bon imyaka yo wongira ngo higiye turabonanye ni muri town nariko nkora shooting ya video yari jewe yari odusa bon je bon nko nyene musanze mubibona abakunzi ba Waka Live TV n'abakunzi ba Niyosel TV murabona yuko meze gusa neza ubunashimira ako wavyibushe man oya bija hose uravye inkidi nene n'amakabutura ambaye musi y'ipatsa rugirango oya je simara nambarika ikabutura musi ariko nye n'ukuvyibuka byumva kuko nta umenye inda injya zituruka utugenda rero atakintu kimwe ambaye musi y'ipatsa mba nambaye panaro birakwiye tu yego nakantu ko musi wambara kiki kandi narabivuga yafashe ubuseriye ubona nakubwire Edisson jewe ubona ndiko ndonda wari uvyihuje narigize kuvyibuha cyane wari kibone bro uvyumve naba kumutakura ico gihe ndavyibuka nirwa nicaye kandi nari nkiri muto naremse amahera menshi cyane uvuze menshi atayide narashobora gukorera nka 70000 par jour case uravyumvye byi dentere cyanke par jour none bivye nari mu producteur kandi studio ari gwawe studio ni wanje wari yinzu gusa ukwezi guheze nije nikorera sinaranguye sinagize iki ugasanga hajuyu mu mahera mfiti yasize 20000 hajundi 10000 hajundi niyo ugasanga nko kumuzi ninjije nka 70 80 hanegi ashika même 50 ugize evaluation ukwezi guheze wasanga winjije nk'amafaranga nikana cyari ko nakubwiye rero ninjiza amafaranga menshi
ayo mafaranga nkaca ndayahereza mu kurya donc amafaranga menshi amafaranga menshi sans vision. None wagiye iki byatuma amafaranga yose ahera bro? We gusa menya yuko nta cyancika. Akezi ibintu byo kujyana ngo si vyavuba byo byaturutse nkuko kugina kuronka inoti nyinshi ukiri muto. Ico gihe nabire sugire cyo gutangaza. Mugabo niko nakubwira impamvu ko amatasumira ngo warara kenshi muri studio wewe. Umviriza niko nakubwira impamvu jewe ntambaraga kabutura ko munsi. Impamvu utakamba nkora kwanza ivy'abana none ntuza wateguye ibibazo reka kwatweze sije yambira mu bintu ariko bijanye n'izo noti nyinshi kumbwiye ko zaherera mu kujya gusa manza kwanza ureke manze bize gusigura ivy'ambere bon ico gihe naba muri studio nkarara muri studio nkirirwa nicaye muri studio urumva n'ivyo ndiye nta ma sport nagira ngo bimperemo cyamba umubune numwe atagira ko angana ku buryo ugiye naba ku nimero umengo ndikamana yari 27 uvuye ku kaburimbo urumva nimero 1 urumva uburenze impango zikenya cyane ni nk'amazero nk'inkwizero ya kabiri gute n'ubundi yari zero ya kabiri urumva umbwiye ngo mve ku izero ya kabiri gushaka ku kaburimbo nashika namaze kugira amafrotima ino rero zijya bokasha ndazankiraho nyene urazanira baziheba nyene ndazankiraho nyene kuko zaratuma ngira amafrotima cyane ziheba nangura kuza namara amakabutura yonyene americain urabibona slip americain ziba zimeze gute abazizi barazizi oya mugasonera bariko baratwumviza batazizi barazizi hariho nubu Soviet manyene ukuntu unoze ukuntu bw'abahungu mugana abakobwa bahora babwambara rero nabwo nyene bugatuma ngira kanajya bena amafrot nuko bavyita basumira abafaransa niko babivuga rero nkaca ntango ahugena ntambikije kubera namaze gukomereka namaze gukomereka zana ba blague cyane ibintu no c'est vrai cyamita nko kugira gute uzanira kuri jewe cyaziheba kugira ngira amahoro rece nabimenyera uko nyene jusqu'aujourd'hui uwibereye uko nyene nibereye uko nyene agayo akarapita uko nyene sanzu nini ifite n'akantu gato ntigasarisha sasa ikindi kintu ngomba kuvuga ni apropos y'ivyo ko ravuga vy'abana bro je ibintu vy'abana cyo umukobwa twavyaranye uvuga ko ari nawe umukobwa wa kandi umwana arakuze afite 7 novuga yuko no ari kwaje kukwiza 7 narayikwiza novuga yuko ujya niwe mukobwa wa mbere wari mwari mu bikina tanguranye nawe byumve neza nari nkuze urukura byumva bose nari nkuze cyane ndari nkiri umwana kujya mwana wanje je ntibaze ngo namusonze imyaka myinshi umusonze umwanya washaka kumwita nka mutonyi wanje kwa umwana wanje papa w'umwana ngo umwana wanje ngo ntibaze ngo ndamusonze imyaka myinshi abakunzi ba Niyosel TV je mwana wanje sinamusonze imyaka myinshi urukura byumva rero nuko bimeze niho twatanguranye twese twarisi muratanguranye muravyaye ikibondo kino gihumaze imisi unahigaragaza ijya nino ku ma social media ubona ko iyo bija hose atanguye kugira look yaba artiste nyina w'umwana cyaciye bihera none mumaze kuvyara none waruzi ngo vyari kubanda ni hapo na Mariza nakupa kibebe kibondo ye iko naco nwagifise mugabo nuko nyene nuko bimeze hanyuma unye reka nakwereke message narimejeje kumubaza wanashima kuko umwana aheruka kugira ka accident gatonye muri mu misi y'ibisanga mu mwana urumva ntavyo bari bambwiye batabimbwiye urumva baca kumuvuza ntabizi bantelefona mu nyuma nari ndamajira rero ati mwakoresheje amafaranga gahe noraba kwanza ngira turi amafaranga bakoresheje namwaje urabona yacyambwiye sindabibona neza no ngibi ngaha ngibi ndabi message yanyuma gusa imhere haruguru ngibi ngaha 50000 mu kumuvuza rero tutaraja kurereka ndamubwira ati nta probleme nimba mwakoresheje 50000 reka kucyuyanira canda kubwira mukanya amafaranga nza kuguha cyanye bon inge cyo tuvugana mukanya none rero mu cyamake wayirongitse kume ngo wayani rindira ibanze igenda singino ntabwira ishira ngaho kuri micro twumve ko ivuga fresh igitangure twumve buri yerega wowe nimba mwakoresheje 50000 reka bwa wundi uri seriye ahora vaga kuri umuntu seriye mugabo kubera nanka nyene yuko umuca mu regurire sport gushika muri chambre none ni wanse ko twinjira mu nzu none basi genda cyitse ngaho ikintu ukoze uhise ufata urufunguruzo ugara umuryango kugira ndamubaza TV nukubera ko na amafaranga yavyo nari namaze kwategura no umviriza waje kurondera inzu yanje cyangwa nyugururira basi nimba
arayo mafaranga ariko ntuze ku gitanda ndabe ko ahari. Okay, rero nuko rero byagenze. Akese ulisuma we wasumye uko nituvyumva canje imvura iri kwiragwa amafaranga ndavyemeye nimba utaza kubyihindukitsa nko mu nyuma audio nabonye yagiye umukobwa muri barukanye hanyuma hari byinshi wagiyemwe hanini kibazo canzanye canke icyatumye nza kukwegera ni Akes Don abana bariya barakuze uririmba kandi wakoze indirimbo ziryoshe cyane urabizi ko twanakoranye n'ibiganiro byinshi ku masamirizi canke twaranahura tukeshanja ama idea kino gihe abana bari ati Akes yahagaritse music yimukiye mu byitangaza makuru bimeze gute ico kibazo kiri muri benshi ndamaze gusoma n'ama comment menshi munsi ya Wakalite TV nubwo kenshi utakunda kubishura ariko ibibazo kenshi nibiriko biragaruka byo kugira ngo bamenye ati Akes Don kino gihe ariko akomeza iki hagati y'umuziki n'itangaza makuru kuri TV online. Hano ubwire Edisson abafana bacu bon nabantu dukwiye kwanza gukunda kuko baragerageza kutwitaho ajya gufata umwanya kandika ikintu kuri wewe nuko abakwitayeho kandi uko acandika kose uko acandika kose kandi byarababaje kubona Akes afashe microphone ngo ariko sinovuga ngo jende mu journaliste non uri umukandi byo wamuriko rabivuga toujours jende mu chanteur umuchanteur artiste donc novuga umuhinya ni byinshi novuga urumva producer artiste ni byinshi novuga n'umujournaliste rero njana ubwira ikintu kimwe je natangwe ndirimba nabivamwo nja mu byo gukora imiziki urumva kwiga ordinateur bihagije kuko je ndakubwiye programme nzi kuri ordinateur navyo kwemera programme je nkoresha programme nyinshi kandi zikomakomeye kandi programme abantu benshi bama bifuza kumenya urumva ku buryo hari amashuri menshi kuki udakunda kuzaplika ku buryo hari amashuri menshi bama bandondera mu bihe vya stage bakanungikira lettre abanyeshuri bacu dukeneye kubarungika kugira stage wawe urugo bavyumva ndazikoresha ari ama After Effects ari ama Adobe Premiere Pro gukora ama video n'ibintu bitonya kuri jewe gukora vy'ama audio ngira ngo urabizi vy'ama photo ni byinshi cyane no kubwira ni byinshi n'izindi ntebuka uravyumva rero nuko ndabijamwe mpeba ivyo kuririmba abantu benshi barasara Akes reka nuje mu byo kuririmba nuje mu byo gukora production guma mu byo kuririmba je ndavuga nti oya ndabona yuko umuziki wi wanje pour le moment ndakeneye kumenya production bizomfasha après rwavyumva ewana ntibari kunshira kwimigozi ntibari kunzirika ndaheza ndaje muri production bro narakoze production kugezaho umuririmbyi wari we wese yifuza kuza gukorerwa nande 2012 2011 2009 niho nabitanguye ninje akana urumva me ahose navyinjiye mvuga ati en 2015 nzosubira kandi mu byo urumva nari hayigiye navuga ni en 2015 nzosubira mu byo kugira gute mu byo kuririmba urazi rero uco gena cyemvyibuha cyane nico gihe rena ariko ndakubwira urumva nahebe kwambara amaboka cyane vyibuha cyane ebana rero maze kuvyibuha cyane 2015 irinjira haragira ko nsubira mu kuririmba abantu kandi barasara ntuje mu byo kuririmba wowe bero na production urumva none ubu unye namaze kubakubita indirimba mahiti baryohewe babonye fashe microphone ngo tubikore bashaho yarabikoze ni nyinshi urumva rero abafana jecho novuga umuntu wari we wese ni nk'umushoferi umushoferi hagiye ari kuri vola wewe uri pembeni ntushoboye kumudirisha ati ngo twara umuduguko niwe ababoni ariko araje nuko ayibona ugiye kumubwira uhava usanga yahitaye mu kimanga abikora uko avyumva mureke afate vola yiwe agende rero jewe kuri vola yanje nije mbona ikintu kigize gute gikenewe n'ikidakenewe uruko ayibona rero bo bone bavyakira uko nyene mugabo bashana nabibonye bashavuzwe no kwibaza yuko je no banahevye kuririmba byumvikana ko ntiwahevye ni hayigihe nikiringo ni uburi muri ibi ejo uzosubira kubona kandi ugarutse umuziki
urumva okay reka nakubwire kandi byo muri sinahevye nakumvise ibikorwa c'est la première fois bagira bavyumvire ni exclusive kuri Niyosel TV meme new coming soon reka nakumvisha indirimbo zitarasohoka sinahagaritse nagumye ndirimba ama project arahari festival ngiye kwanza ndagutangurire izo ni projet turiko turakora ntuzi no kuko bava bakubona ndakumvise kwanza indirimbo y'umuririmbyi ngira signing muri waka live TV onye ariko arakora iyi ni indirimbo yiwe ya mbere muri ine ngo tugiyemo azo ariko arayikorera video abafana ndibaza barayumva kiritsa micro none twumva none aho nyene none uko ndirimbo ari ya Saturday none umvise ari Saturday ni Saturday nyene ni Saturday ntiwumvise mwo waka none yinjiye muri waka none umvise mwo waka agenda bajikiwa umvise mwo waka cyane umvise waka Saturday yavuye muri Empire aje muri waka ati bananye gato Saturday kino gihavuye muri Empire Avenue ageze muri waka uko avyumva ibyo birakomeye none Double J none ugira bose na Saturday rero aririmbye indirimbo Double J oya ndumva ko wabakusanye jagure wabasizemwe bose none muri waka live TV bon umuririmbyi yitwa Davin azos vuba cyane tuzombwira official muri waka label nuwo muririmbyi wa mbere tuzodusanga ku ndirimbo z'abandi muri waka so guhera kuri ndirimbo z'abandi bon tuvuye kuri iyo cenza ku ndirimbo ziwanje rero urumva nk'iyi ndirimbo itarasohoka ku nshuro ya mbere are ushatse gukura amatsiko abana bari yavuze ko hevye umuziki ngo narahevye tuje ku ndirimbo ya jewe na Vishu yindi itarasohoka haruhande ya yiwawe urumva ko ari cy'ibyanjije dusindisha imbere urumva ko ari Vishu rero aro ni nyinshi ubona ko playlist ufise ari nyinshi aho ukuye amatsinda cyangwa abana bari yaramaze imisi avuga yuko Akes Don yahagaritse music yagiye mu byitangazamakuru kweri kutigira wemera ko umumenyesha makuru kino gihe umesha makuru n'urundi gwego abamesha makuru ni bamwe ko tubazi imisi tubona abama TV online kenshi benshi nibihanye n'ivyo nyene vy'ubupromoter mugabo ntibihe iyo titre bihe titre zihebwa na Akes jeni nivyo nyene ko navuga bo kwita nyene abo promoter uko nyene mugabo ntibaze ngo izo level ntibarazigera level zo umenyesha makuru n'ikindi kintu antwa nawe urakizi ico kintu ego rero benshi usanga yagiye kuyiga gukura amenya abantu agaca afata microphone ngo numenyesha makuru abandi ntibanahejeje n'amashuri numenyesha makuru ariko Akes Don imbere yuko ufata mic hari byinshi byavutswe bamwe ati Akes Don amaze kunaniranwa n'abana benshi na cyane yagiye yigisha no mwuga twarabonye Landry Promoter yaragiye ndetse nujya ukinogiye afite TV yabo sindabateba ko cyane muga hanini ndahagarara ku byavuzwe cyane imbere yuko ufata mic Sky yo mubeni ikina cyane kuva muri projet Sky yabishijwe muri wakaniki kuko mu nyuma twanabonye ko mugufiya bona ko vraiment wowe nako dakora mu guforma cyangwa mu gufasha abana bari kugira ngo bakamirike mu mwuga kandi urera neza kuzana ujya muntu mugufi mutahura ikintu kimwe umviza ko nakubwira ikintu kimwe nso urazi nakubwira wowe nturi update nubwo ukorera online kandi kugukorera online impanuro mugabo ariko yaraje ni impanuro kandi afise micro yande ya wakubwiye ni kubera ko ivyo bintu maze kuvyishura cyane umaze kuvyishura makano kandi turi kuri Niyosel TV rero abafana bakurikirana waka light TV nibo bakurikirana abakurikirana ma YouTube channel bose nibo bakurikirana rero reka mugana ntaco ndabigarukeko Nancy Sky yaraje aramwira ati Akes JVC TV bagomba kumpemba yambwiye ko ndesa 50000 ibintu nk'ivyo sinibuka neza urubona gute nawe ntayo wamuha wewe uri jewe je no kubwira ati ayo namuha yari musi yayo ayo namuha
si make canke si menshi muga ntiyashikana yashobora no kurenga mvuze nakubwira impamvu kuko je sinaguhemba ngo sintihari bwakira ko sinye imishahara ni pourcentage rero pourcentage ça dépend wewe n'ukuntu wakoze uri kuba vyumva rero ukoze nabi byinjira biki ukoze neza hinjira byinshi urumva nico ngicyo nyene dushaka Landry nibuka ubwa nyuma ndamuhemba ubwa nyuma acava muri waka namuhaye 120,000 plutôt 520,000 ego 500 uvyumve neza 520,000 aho yari yakoze nabyo yakoze neza no uburyo yaguma duga urumva Bali if Bali ubwo bwa nyuma nyene ico genda muhalandira Bali we yatwaye menshi kurusha Landry none Bali na 560 Bali nawe acha depasa gute bon ivyo ni ivy'iwacu ivyo ni ivyo muri bon rero naje zari zaduze gute kandi tuzi ko ibiganiro vyose yakora no hari ivyo Bali yagenda gukamera batari kumwe na Landry none nk'ama concert we akagenda kwikamerera gusa ukuntu concert ziriko ziragenda none we wumva bonga gute wavyumva Landry atari kuri terrain nuko nguko nyene abakunzi ba Niyosel TV babifuza kumenya umucati none twabona bajana gabo rero ngaruze kandi kuri ico namubwiye none nase wozo bigenda gute ngo ntaco ngozana geja gukorera hariya wamakani cangira gute cangaruka kandi no urumva ibintu namubwiye ati nase ico kintu nigishoboka kandi wacimusohora no mu nzu nigeze aba mu nzu wanje nase urumva Akes Don nufate bijya mubona ku marezo nawe kandi oya Akes nawe ga Akes turabandanya urumva agure kwepa kumviriza agure kuranjaniranya uri kuranjaniranya ngo nanje nimba hari umuntu abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byiwe ni Akes ikiganiro ciyo jigano nkoza abantu ntibagicira hagati kuko aragiheza YouTube iravyerekana najye ugiye kuraba YouTube iravyerekana yakwereka ama watch time ikiganiro mugabo apana bijya je nkuranza kubaza abantu iyo uje kumbaza none mfite mvuga ibintu biri interest mwaratubeshe ko Sky mutabana mu nzu ntaho twigeze tubitangaza ko uvuze ngo nawe ga Edisson ngo bijya vy'amarezo sosiyo none ngo bireke oya ni kuba babipublia abantu barabipublia gusa ngo siko vyari biri rero sasa naje namubwira ati nisho gukorera ku mativa abiri hitamo ugume muri wagaca ngugende hiye rero muri wakora ona views ntazo yironkera mu rundi kaje wabandi acaraguma muri waka gatonya mugabo ngiye maze kugenda niho yanyandikira ati mvuye mu Burundi ntuzi ko nengeze gusohoka igihugu muri minsi heze nayandikira ati ndagukeneye urumva kuko hari ibindi bintu nawe siyasavye ngo bawe tutubakure kuri waka urumva ico nta nico mengo nari bwigere mvuga nico bari bwavuga ahubwo gusa twarigeze kubona atakintu bagicisha kuri waka hinge nkino zawe ngo tubakure kuri waka tubashira handi ngo bave muri waka nawumbye ati we tusobaguze ibiriye kuronka ama views nta na gatonya kandi aho rero uri kurarenga imirambi yavansa motifiye kugira ngo bakureko ngo niho batuma ataronka ama views urumva namubwira ati kandi batari muri ntuzi imwe muri domaine imwe voilà cyane namubwira ati kandi aho rero uri kurarenga wewe nuri umuntu afata decision muri Wakalite company kugira aho yumva ko yufata decision ga kese ntiyumva ko hari imiryango myinshi nibaza ko ushaka ko ari wamwugururiye mu kumva ko kameme oya ni kwa kundi nyene gushikiriza iciyumviro urumva kakantu rero kuko yarasigaye arumufasha wawe ngira ko bakarimo kurumva bo reka rero tubana nubwo umufasha ikibazo kiri nta kibazo kiri ngo nyene niho waho nyene birakubabaje ntibimbabaje we nuko ucubihakana nuko ucubihakana ngo jewe mugabo wavuze ko yafashe decision agafata decision mu rugo rw'abandi sawa tubandanye rero je programme yo gushira bawe tukurinde cyane 9 life mugabo sinashaka ko bica kwerekana yuko umengo niyo yoba yatanze niwe yabitumye bikoreka rero kwavyumva nawe umwankiye ico gihe rero kuko bawe tuburazi ko basigaye bari kuri Wakalite film uno bakorera amantuze yabo abari kuri Wakalite TV bon sasa ndabona umukameraman ari ko kwereka ni 20 minutes ni peace and love nivyo kwa kweli peace and love mubikikana cameraman mwe murashaka ni watch time channel yanyu ntiyabo kubita igano cy'isaha mu kwizikenewe n'amahoro n'urukundo komeza we tubageze hehe turi gukora amahoro n'urukundo urumva bari muri Wakalite film urumva rero niho umuntu asanzwe ahagarariye ibintu byanje yitwa Do
yarasanze gukora ikiganiro citwa ivyo utaruzi acambwira ati wana nice sky twe twamubonye ko TV wewe mwavugana ndamubwira ati yarakane ko tuvugana mugabo reka gende nakari na jewe navyipfuza urumva navyipfuza kandi vyari muntu uzenye mu nta kukubwira ati bayi nta kiwe yaragombye kubimbwira mugana ari busy ariko nakora muri Tanzania ndimbo nariko nakorayo urumva rero mu ncamake ivyo nahise nuko vyagenda rero kuvuga ngo kuzana kijya gikuri naco urumva igani strategy muriko mukorera iyi channel ya mutagize strategy muri mwebwe shiramo abagufi n'abarebare n'abaki no gushiramo n'ibindi mukagira strategy none kuko idatevye mwe none gukorera kuri target nkene ni iki kintu yakuye muri wakavya gikuri kiri hehe mbe kigeze yayikuri yakoze yonyene ikiganiro yakoze ibiganiro bibiri abaronse 200,000 wewe ubwo naciza kuki none kino gihe utakirekitse ngo gikomeze hanyuma kugira ngo amaviews aguma duka kiya gikuri nari nipfuza ko kibandanya koko bica biza gupfira hehe vyapfiriye hehe aho vyapfiriye nuko gikuri narakibwira nti ukivuga rero igikuri buriza nakibwiye nti uyu muntu rero kuko je bro je ngo cyashaka kugwana kino kirakoresha ama interview je ndakora trafa cyane we kandi je iyo ndiko nakora n'umuntu ndamwitaho cyane kandi anabigukeje kuri terre kuko uri umukozi je n'umukozi kuri terre twarajana uri umukozi kabisa nkamubwira ati bon uyu muntu rero yitwa kunuku mubaza ibi nibi bro naza guheza kubivuga nko uramubwira ati mubaza ati kubera iki yahukanye n'umugore wiwe sawa twagiye cameraman okay ukabona ko yanavyumvise ukazomba ati wavuze ngo namubaze gute imbere ya kamera nta n'umuntu turaye yero niyo strategy wari kure uramukoresha kugira ngo strategy ni yari iyi nuko atagikuri na kimwe kirigira gikora ku YouTube mugabo urabona ko wagisize nko hanyuma igakorera amanyanga na amanyanga yigeze akora imbere y'umunota umwe akaba yibaga ivyo mubari iyo niyo yari ni nayo defo rero ya mbere mitangaza makuru munyesha makuru nagomba kwibaga ikintu yumvise je nguma nkora umugore araguhamagaye nguma nkora oya ahubwo canka hangira ahubwiye ngo batevye umva tumbereza ngahamane erega yugaye inguje ni barafunguruza bazi inguza gusanga nahejeje umwana nyene kandi oya we ivyo nibikisha kandi hari uwundi nga mugabo ugira nyene winjize y'uwundi ugira kabiri urumva rero ni chaîne nababeshe nimba niko ndababesha ungugururira ninjire turavya none singa muhira cameraman tumbereza ngano imbere y'umuryango umviriza rero tubandanye amasamfini nta muntu anizera biravyerekana bon urumva rero igikuri yari strategy kandi kiya gikuri attention cari gifite amaview uzuko cyarusha views nayo ariko ariko biranye nari mugufi voilà nta kindi kintu nakimwe bamunerako oyi bwana mugabiza kurangira ukora ibyo ngivyo vuga ni mbege igikuri nicakora n'ikiganiro na komanda bizogenda gute chanda bahuza rero ikiganiro warawe views cyakubise nasi ntazoyigiza kubita igihe cyose yakoreye muri wa igare ni strategy bumu createur muri wewe umenye uti ewa aka kantu ndagakoze kunuko bigende gute akino gihe ndaraba mutonyo wa Bawden nivyo yaringe mutonyo wa Bawden ngo ndaraba ndavuga ati umutipe araharira bavukanye na Bawden ryaro ryake ibaravuka none wowe ndafise kine igana nakoranye na data many data wabo sinzi ukuntu bavyita inguzora bon rero ndiko ndaza bavuga ati umutonyo wa Bawden araharira sana araharira cyane rero hari uwundi mutipe nzi yamarira ngo amamiliyoni n'amamiliyoni abantu ndabahuje noronka ikiganiro cyiza kuko ugeze uvuga ko yamarira aya mamiliyoni uwundi nawe agere gute ahari izoyirira hihero reko mengo n'amasezo mengo n'amasezo cyane bahuze bahasuhugwanira kuri umwe kurira impuzu hafi hamwe na Chris Brown bari bavuga ngo wakarayiti ngo yazimye yagiye none ubimeze gute nibasubire wayigarukanye strategy nivyo rero bajya ba nice badafise ako yari yakwamye ariko yari yakwamye vraiment yari yakwamye yari na uravyeme reka yari yakwamye rero munavuga ko bana bikwiye Landry umviriza Landry impamvu kuri Landry vyaduga twaricara bro ugira uje kuri ikiganiro nande na Obelix umviriza rero wewe urabona yuko amakuru mwayaronsa kwiye yuko baby yinje na baby yari hari hinge urabona yuko ntuzenye
ibi biganiro turiko turakora bibiri wewe ukwiza amadika kenska ni kimugira ibiganiro iyi minsi turabuze ikiganiro coza na showbiz dushaka ikiganiro kimwe kubitwa mu kiganiro kubitwa cyamakonzi rero tubigenze gute bro twaricaye turaju tuko dutegura kujya ikiganiro general gendo umwagirizi yuko ari kumwe n'imaraya uko nuko imana rero irabikora batasanga hinjiye umukobwa kandi we insiste Nero Belix aciramukubita ivyo twagomba yabibaye kandi batamutayivuganye na mwayivuganye na ntuze na Belix rega natwe twarondera umuntu tuzi yuko umufunye ne mu mutwe aza kubikora crazy aza kubikora muko no kwakura ufunguro nguranye ngasanga yumye sinoce nawe sha muri kaci simba umva mademoiselle rero simba ninjiye rero icyo twari tugomba nico Landry arashije abantu benshi bagiye barakora mubu hariwo ubona azanye kuri waka yitwa Driz maze namisi namubwiye ati bro urindiriye ko nshina kubonera ibiganiro il faut que ukora ukunuku rero utanyumvirije utanguka chini kuko je uje kumbwira ati nafisi iganiro n'umuntu uyu n'uyu ati ico iganiro tugipangira iganiro byose ni film ni cinema nza bawe tugipange rero tanguruku ngo Driz yari kiganiro twari kwateguye niwe nyine azanye ide ikiganiro gisara sana mugasi no kivuga kuko abagomba kugikoresha bacha Akes Don kino gihe biragaragara ko nivyo uri kurakora kuko iterambere muri entertainment na cyane hano mu Burundi kuko twakuze twumva ko Wakala TV iri kwazana showbiz umuziki w'Uburundi nta showbiz ufise wapi na TV yose Ewana uze ubona bagenda kurondera abantu bagira bapfe ukazubona abandi agiye kurondera umuririmbyi adafise n'amakuru nibarondere nka yamigwano yabaye akabande yuri imara ya ya atari kuri wako ubikurahe nabandi bavyubahuka hehe nta strategy bafise ukadusanga ugiye kurondera umuririmbyi umubaziza ati ngo kengo ufise indirimbo zingahe what the fuck bro rondera umuntu afise showbiz mukuru umuti nyugururira none hama ndabuga ino si showbiz none nyugururira showbiz mu rufunguro nivyo ndiko navuga ukene rufunguro mete mu rufunguro ndinjire hariyo batatu zana ntangorane je zana nugurure ninasanga y'umukobwa singa nguye gushika zana je zana urufunguruzo umukobwa ari kumva turi oya mu rufunguruzo je ninjire none niba atari hari ngorane ima ninjire oya mu rufunguruzo ninjire bari barakubona je ndemera bangaragare umviriza je ngira ninjire kandi ngira urufunguruzo ku nguvu hari y'umwana okay abakunzi ba Niyosel twari kumwe na Edisson reka turangiza ikiganiro kuko ndabona kumwe ngo arajusha ariyo climatiseur ga mademoiselle ariyo climatiseur yakuganiye regura hwereraye ni gugurure aho yenda ndabona nizuze ageze mu rufunguruzo ajenga bazare ibindi ndagwaza ibindi nkiniye kwinjira iyo nzira zimvye ntubibona uko irazimvye navyemeye bwari y'umwana ariyo umwana ari izina abana umwana wawe no duje nta mukobwa arimo izina ry'Imana bro shake mfira hanyene nta mukobwa arimo turabe none hari ngorane none gushika nashi iwanje bro iwanje nubwo nagutelefone urambye ati ndi muhira kandi sanga muhira n'umuntu je ndibana none saba banyi banje babaje umviriza je ndibana ndamwaturiye ko atakobwa yinjenga niba yagumya twenge ivyo ndiko ndavuga umviriza je ndibana ariko kintu ubwo uza saa 8 z'ijoro sanga kwizico proje nta mukobwa afunze ninakezi konze hano hose wabaye jewe nje wanshikiza mu nzi wawe uno munsi ndi kubera ko wase ko ninjira nta byanje nusi nta byanje kubera nyene yega ivyari magero byagehuye ni kubera nyene yes Akes Don wewe sawa African touch ngo yarahombe hariyo studio wakawaka ira yugurure wakawa studio bikorera he inzira kutsewe ntibona ukorera ngaho oya ngomba gufata yindi nzu kuko company yanje rekana nababwire yuko vuba cyane je ndasubira mu muziki sikera kubona nafata ivyama kubera wimitse nundi mumenyesha amakuru cyangwa mu promoter hariho nabandi bari kubarinjira bashasha rero ngomba kwanza je nakumvye kuduza channel yanje Wakala TV kuko je ndaza abafana ba kandi aba subscribe basubiye kuduga cyane abafana ba YouTube je ndaza ivyo bakunda ivyo bakeneye urumva ndabizi kubibagiza ama stress biki ama cinshira siga kwa bandi programme zibananye nkuko
nari ndiko ndazikora amasubira mu muziki ariko mfise rêve yo kugurura company yanje mu kwezi kwa gatandatu canke kwindwi aho niho muzosubira kumbona bien mu vya musique rero kubera ko nanenze ko ngiye kwicara n'igihe kirekire ariko ndakora ivy'umuziki ugira ubanze ukomeze cyamvuga nti mugani kuri chaîne sinzotakara mu maso y'abafana sico kimwe nuko umuntu yoca guma yicaye bacha kwibagira ugarutse mu muziki mwibona ibiki byaramunaniye abana bari ati Akes niko vyansa kandi ndashimira n'umutama ndafise umutama ari hanze ariko aranyitaho cyane mwasanze suko turavuga niyo ariko araguha akanoti ko kugira ngo bikunde kuja gukora ikiganiro amamiliyoni reka ngireho mvuga ni aba baririmvyi baje abarondeye kugira ngo bubake urukundo mu baririmvyi b'u Burundi ahubwo ari inkuru nyene nasanze abemerera amafaranga atari make uwo mutama abemerera amafaranga amamiliyoni mane kugira ngo bagire abaririmvyi baranka guhura ngo yango je sinohura ngo abaririmvyi ni babiri hano mu Burundi tuzi yuko bashaka ko batagira urwo rukundo abandi nabo barabife madame Satbinafizo icamvyara ico icamvyara oya icamvyara none itaba none oya ubanza kuzimya mikoro oya sinzimya wizinya kuberi ahubwo ngira namwandikire message nyitabe none itaba iyo rikora message itaba ngira namwandikire message arakufye yes ni Akes Don message yandika bazi dwekere mutaro w'ikawuti nagira kumubwira ati mukanya uri ndani asohotse naye cyanda kubwira uti ego ngira mubwiye sa uri ndana sote cyane kubwira turabe odurongitse oya kandi wewe baje kugira ngo ukora muri sei Akes Don ati mukwa gatandatu munyitege twari kuba artiste babiri wari kuravuga yuko umuntu yagombye gusa kubahuza yifuje kubahuza urukundo ngo abahereze umuriyoni undi umuriyoni ambaye bemerera amafaranga kandi yaciye kuri wewe 2 million yaciye kuri Akes Don namurondera Satbi byari Fizo yagize ubugeni nyakubaho umukuru w'igihugu amuhinka uwo mutama ambwira ati reka nje ndamwongera yindi nka Big Fizo ariko Fizo barayaze ico yambwiye ati ngo cengo namwandikira ntananyisho Orike Fizo ntiyarazi ico uwo mutama amukenereye amukenereye sinashima kumuvuga izina mutama wanje ndamuvuga izina muvyeyi wanje ama uno munsi naho arabarondera kugira ngo bahura kuri ico kintu bahura gusa muza kuyagira ukagufa atawagufa nako muyagira ko nakamuriyoni nakamuriyoni wundi wibaze vraiment uraza amahera urumva kwanza ibihumbi jana wewe nk'umu mediateur cyangwa nko bagenya ati wewe tugeneye ko amafaranga yabahereza bakwishuye gute oyaje ntiyanyishuye je n'umuvyeyi wanje urumva aranyita oya mpaye mvuga abo ba artiste wabarundi iyo bijose yagutumye yego kanje sinabwiye ngo hari ico bampa bakwishuye gute none abo bavyeme canke bavyanze umwe ngo je ngo sinovugana nanaka nyatari ngo nivyo shoboka ngo ngo wapi wibaze fre Akes ubudira kare wanjikije hanze meze hanze reka dusozere iganiro niki abakunzi ba Niyosel TV Akes Don nifuza ko abariko baragukurikira ugira message kamwe mubahaye kuba tatahuye ibintu birana cyane cyane kuri wewe mugari haruhande yaho ndazi ko ufise na byinshi ubara kubabwira mu bijanye n'umuziki w'u Burundi haruhande y'umuziki w'u Burundi bavuze ati nama TV online ni muhaguruke mukore mucree na cyane cyane showbiz kugira ngo showbiz nazo muziki cyane cyane showbiz ziriho mugama TV online ntituzi kuzikugira ikindi naco iyo ukoze showbiz usanga buyikoreye batanguye kurondera ngo bro wahaye siko bigomba kugenda siko bigomba kumera ntabwo wagiriye nabi news ya gasore ngo ati ngo wahaye none je ndabizi ko gasore agira ave mwihurira reka ndavyivugira abafana nabo ba enjoying inkuru nuko bisanzwe bimeze inkuru kumengo ngo wasarishije wanasarishije news after news reka nkore news Akes akajambo bwira abakunzi ba Niyosel TV amaduhera hetse urundi mibiri Niyosel TV nababwira ati mukore gusa subscribe muyishigikire kuko TV iracari hasi cyane nabonye bakora ibiganiro vya 20 minutes kandi bakiri hasi aho rero ntibaramenya strategy za YouTube nibatwegere tubabwira ati ibikenewe uhuye na Akes hari abantu waka igitangura bakora ibiganiro by'iminota inge ndashaka kubwira hari abantu no kubwira uhuye nabo mu channel yawe gitangura ntuzukorane nawe ibiganiro bigufi hari abantu muri entertainment no kubwira kubera ko ibiganiro vyabo bro umuntu atangwa gusa ukiraba nta gicira hagati uwa mbere ni Akes
kuko iyo je umuntu azi kubaza wewe wakora ibiganiro by'iminota ingahe sageze hari byinshi ntari bwamenye waka igitangura hari byinshi ntari bwamenye ubu wabimenye rero ukonse yabandi none okay natanguye chaîne waka light film hirya yejo ibigeze ku WhatsApp ibihumbi 4 bariko baje ku bihumbi 5 urwo bavyu iri monetize iri kurinjiza ka dollar bien sûr none wewe wumva ariko wase gutwereka aho oyi none haberekere Niyosel TV rero nuko mwishigikire ujya mu cameraman nawe canke nama era mufise yo ku uploading vuga tubaterere tuze tura akese wenda guhaye umwaka nzoba nakurenganye wewe urenganya TV Niyosel TV izoba yakudepashije irite bidepashije TV bizoba waka bro wewe nubwo uno munsi nyene no kugurura TV mufise subscribers ko nk'abanyegeje mbega ubu tugeze kure wewe waseruye hageze hakigiye sinigera nuko baba subscribers nibanga ry'akazi rero ubwo meno kugura shiri ubu nyene no munsi nyene ucu yidepasa direct simvuze no munsi memwe bwe ntandwi yohera utardepasa ni Akes Don nkumva ko abana kanyarigaho yarakamanye kandi nkuba rakagumana no mvuga ikintu nzi ndi sir nacho haje wagiye muri Tanzania niki aho wirukira muri Tanzania wagiye niki muri Tanzania ntabwo manyene niki ke ni modoka cyane ubwato mugana byo watweretse ugiye n'indege mu Rwanda mbere barabitweretse waci indege namaze kuyiruha namaze kuyiruha asante sana nuko bisanzwe bimeze aho bukera tuzogira gute namaze kuyiruha gusa choka na ndege gusa Akes sante bomba ngoma mfata ikintu ntarigera mfata ubwato byari kujya muri Kongo igihe kimwe ubwato byari ryambere ninge nageze kujya muri Kongo bugatingira nje muri Tanzania baje kunyereka ubwato mbona ati iyi boti hapa ulipa ni dolare atangwa kumbwira bro mu bwato hari amazi aguma yinjira undi afite akabasi ayo rasuka naraba reze ninjira asoma singi reka tuzokomeza ivy'ubwato butaha kubera ndoyi asante sana ati Akes Don narashutse indege ati ninjiye muco ntari menyereye bwari ubwato cyo tumana giye muri Tanzania n'ubwato mugabo mwibuke ko igihe agenda Kigali igihe aje Kigali twaramuherekeje ndamufata ipicha ambwira ati ipicha ahubwo ize kuntanga gushika ku manuze ku masocio media twari turi kumwe buye asante sana cameraman reka turangirize gaho ubutaha tuzosubira kuza kumurondera hanyuma icyo tuzokora nta kumuteguza ko nabonye ko ivyiwe biyobeye atubwira yuko